kandi ababwire mwebwe mwese munyumva ivy'iki gihe cacu yemwe turimo aho usanga abantu bagenda biganyira ndumva mu mutima indirimbo iraje ndayandika rero nca ndumva amajambo avuga ati nubwo biruko hari ikindi gihugu tuzobamwo kitazobamwo amazi imisozi itazohenuka urumva ndakwizigiye kumenga hariho ubufasha uhabumfasha ariko nageri wawe nawe nkaca asanga weho birarenze ivy'iwanje icyambere no gusenga Imana ko iyo uri munge musenga Imana urategura kazoza kawe imbere mu gusenga Imana rero iyo wabisengeye nigiye kubaka urugo kubera ryasengesho wasenga kera ryo rikwitangira imbere rero bigaca bigushobokera ya mpano yawe ikakugumamwo kubera ryasengesho wasenga. Burundi Gospel Star Search kumwe na Akejo Media. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Akejo Media ndiza ko muri mugwe neza mukomeye twako mutubona turameza cyane turashima Imana yabikoze ndabaye ikaze kandi kuri Akejo Media mu kiganiro Burundi Gospel Star Search aho turi kumwe n'abakunzi b'umuziki abayirindije ibindirimbo mpimbaza Imana canke abacuraranzi canke abakunzi b'umuziki ndiza yuko mubona mugira ibihe byiza reka none ndabasabe kudukana murambirwe muzogira ibihe byiza turafise umutumire adasanzwe no mu mama akijijwe umumama akuze ariko kandi w'umunyempano ndizera ko muzogira byiza ndijo bikeza Fleur ya Audrey kuri micro za Akejo Media nongera nsaba wa muntu ariko rya mbere aravye kuri Akejo Media tugire subscribe cyangwa s'abone nimba nasanzwe umuntu wacu tugire like tugire share tugire commentaire kugira ngo udushigikira tubone kuri umuntu wacu mwiza gose kandi udukunda wa mudusupportinga every day anytime anyway reka umunyemeye nakiri mutumire wacu amahoro mama Amahoro neza muramize neza cyane. Wow, nivyo gushimira Imana. Yego cyane. Mwoshobora kuramutsa abakunzi ba Akejo Media mwongere munidondore bamenye uwo turi kumwe wariwe. Yego ndaramukije abakunzi ba Akejo Media. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Ku mazina yanje nitwa Anezi Nizigama. Umumama ndubatse. Yego. Imana yarangiriye neza. Abana benshi Imana yarampaye abana benshi ndashima Imana. Bahangaye. Burya rero tukaharura ntagiye kure ndafise abana 10 Imana yampaye hama ndafise nabandi babiri abana 12 bose hamwe. Yego. Murakoze cyane. Anezi Nizigama umumama w'abana 11 hamwe na babiri bose hamwe 12 abana biwawe bari mu rugo iwawe ukongera kandi ukaba umukozi w'Imana mbega musenga muri rushengero dusenga muri Pentecote mu Nyabugete. Mu rushengero mufise ihe mirimo muraririmba gusa canke mufise utundi tuntu sanzwe turabaririmbye. Wow, murakoze cyane. Anezi Nizigama twagomba kumenya ubuzima bwiwe bwo mu buto gushika uno munsi ameze gute yabayeho gute yifashe gute imibereho yiwe yari imeze gute kera ubuho byifashe gute. Murakoze cyane kuvuga ubuzima bwanje nkiri muto nakuriye mu rugo rw'abavyeyi bakijijwe. Ego. Nisanze nukuvuga mama na papa nasanze bakijijwe. Hama mbere none ashimira Imana jewe igihe mvuka nico gihe mama yabatizwa. Pentecote. Hanyuma rero uko babitubwiye ico gihe agira abatizwe yaciye yibaruka urumva carasiba kubatizwa rero yaciye asubira kubatizwa jewe ndahari nije mu bana ba mbere bavuka mu nda ya papa je natanguye kuja gusengesherezwa mu ngoro y'Imana Yesu ashimwe. Amena. Yego hama rero ncankura nisanga ndi mu rugo rw'abakozi b'Imana papa n'umukozi w'Imana mama n'umukozi w'Imana n'umudiakonikazi. Ngira abasanzwe bari
mu idini rya Pentecote baca bavyumva cane. ego Hama rero uko twakuze je nakuze nja gusenga mu miga y'abana batoya mu gatondo tukaririmba tugataha. Hama rero kugeza aho nkura ndabikunda ndirimbisha abandi bana batoya indirimbo maze kuyimenya nkayibateguza abana nkayiririmba mu ishengero ego ndabikuriramo rero je nakuze nkunda kuririmba. Yego. murakoze cyane ati mwakuze mukunda kuririmba bisigura yuko ari go rufatiro rwanyu gushika uno munsi. Yego. Hama mwamenye gute ko kuririmba biri mu mpano zanyu mubikorera ryari? Ego kuva mukiri abana tumva ko mwigisha abandi bana indirimbo bakaririmba, ariko harabaye igihe buravuga ati ubu reka nkore nyene nka jewe nka Anezi Nizigama. Ni ukuvuga kuva mu myaka mike mu cumi n'ine gutyo Ego nari maze kubatizwa ndashobora kuririmba muri korale y'abantu bakuze muri korale centrale ya bose canke nkaririmba mu gwaruka gutyo. Hama rero jewe nisanze muri jewe iyo bariko baratwigisha indirimbo vyaranyaruka ko ndayumva cane nkayimenya n'ingoga avuze rimwe nasanga nayimenya. ego Rero nca ndavyisangamwo kenshi niyo nshitse indirimbo iyo nsinziriye nasanga nayimenye ndi mwitiro nkikangura ndiko ndaririmba ya ndirimbo. ego Rero nca nkura ndavyumva muri je ndabikunda. ego umva ni impano wavukanye, ni impano iri muri wewe kuko bavuga ati iyo ikintu ari iwawe kiradudubiza mu mutima wawe. Mbega ko dukunze kumva ati abana bavukiye mu miryango ikijijwe birabagora gukizwa cyangwa bikabagora gukorera Imana kuko baba bavukiye muri ivyo nyene bakaca bakura bazi yuko ariko gakiza. Mwebwe vyagenze gute kugira ngo mufate intumbero neza? Vyaraboroheye canke harabaye igihe mwikanguye murava mu kirere mutari muzi? Ni ukuvuga birashoboka iyo kenshi umwana akuriye mu rugo rw'abakozi b'Imana hari igihe usanga yijajara ego ntasenga Imana akavuga ati mama na papa barasenga natwe turaja gusenga bikaba ivyo nyene. Ariko jewe sinzi ngira ngo sinzi ukuntu Imana yabigize, hari ukundi kuntu nasanga jewe nafashe akanya kiwanje gusenga Imana umwana ego maze gukura maze kubatizwa nkashobora gusenga Imana nkaja kurondera akaririmbo nzorondera akarimbo nigishe muri korale urumva nkasanga nyene bigenze uko urumva ko giti canje nkagomba gusenga ukwanje. ego Ndavyibuka hari n'igihe papa yahora ambaza none wewe ko ntumva kusenga usengerahe amubwira papa je ndasenga kuko uko nabikora sinagomba ko bavyumva ko hari ikintu noba ndiko ndakora. Rero je gusenga ku giti canje narabikora. Ego murakoze cyane. Anezi arabatijwe arakuze atangiye gusenga, hajya bavuga ati iyo umuntu ari mu rutonde rwitse iyo umuntu ari mu Mana ahura n'utugeragezo twinshi cyane cyane nk'uko wari inkumi. Ubukumi bwawe bwagenze gute? Bwaranzwe n'iki? Murakoze cyane. Jewe ubukumi bwanje cyaburanze ntibeshe n'imbere y'Imana. Je nakunda mu ngoro y'Imana. Ego Kenshi umwanya mwinshi nawuha naho nabangiye kumera nk'uruhutse gato mu cumba kenshi wasanga ndiko ndiga indirimbo. Rero je nta bintu vyasamaje hirya no hino oya nakunda mu ngoro y'Imana. ego bisigura yuko wakuriye mu rushengero, wakuriye ahantu nyene hari ivy'Imana gusa bitigeze bishika ngo utirigane canke unyerere canke uronke inshuti zigusamaza. Ivyo birabaho birashika ariko jewe ivyo vyagiye gushika mu myaka y'ukubaka kwanje. Niho nameze nk'unyerera gato bivanye n'ikiringo nari nshitsemwo ariko naho nyene ndashima Imana data yaramvyuye birakunda. Imana ishimwe. Hajya bavuga ati kunyera si bibi ahubwo ikibiri guherayo. Mama Anezi, mama w'abana 12, twiganyire ukuntu ushobora kuririmbira Imana ufise abana bangana uko kandi bazi ko muvyeyi akenerwa mu tuntu twinshi, akazi ko mu rugo ni kenshi, kwitwarika abana 10 ukongera kandi ugakorera Imana, ubigenza gute? Hamwe n'ivyo bivanye n'ukuntu mu mutima uba bifise uvyumva. Urafite umwanya wo gukora ivy'iwawe byo gutunganiriza abana
gukurikirana ibintu by'umugabo abana Ego. hanyuma ugatora akanya kawe nawe kisigariza akanya tereka muri ca gikorwa kindimo. Ego. Bisigura yuko buri gikorwa cyose ugipangira umwanya. Ego. Ariko abana 10 kumenga baragorana gose ugashiramo n'amabanga y'urugo umutware udukorwa two muhira nyine ukumva ko wofata umwanya ati ngira ndirimbe. Ego. Nukuvuga muri abo bana 10 benshi barakuze. Abo 12 benshi barakuze harimwo abubatse. Urumva rero abandi n'amakumi barakuze urumva muri bike baramfasha usanga bariko baramfasha rero bariko barakora utu nanje ndaronka umwanya wo gukora ibindi. Murakoze cyane Anezi. Turabona kuri YouTube channel mwafise indirimbo zibiri murafise Ntutinye hamwe na Ibihe. Izo ndirimbo uriko urazumviriza indirimbo zizo kuremesha zihumure kubera iki mwandika muri ubwo buryo? No kuvuga jewe igihe binzamo kugira ndazandike byari bivanye n'ibihe byabaye mu minsi heze mu mwaka uheze mukajaga harigeze gutera ikintu c'umwuzure c'amazi. Rero bishitse tukumva amakuru ukuntu bimeze umuntu ashobora kuvyuka yagiye ahantu ku kazi yagaruka agaca asanga amazi yateye ntaronka hashikira. Muri jewe ca ndumva mu mutima indirimbo iraje ndayandika rero nca ndumva amajambo avuga ati nubwo biruko hari ikindi gihugu tuzobamwo kitazobamwo amazi imisozi itazohenuka. Numva mu ubwo buryo nokoramwo indirimbo yo kuremesha abantu. Hama Ntutinye. Ntutinye icyo byavanye nukuvuga umuntu ari mu ivyo bihe nyene urashobora kuba uri mu kigeragezo wabuze utwurya utwugaburira abana cyangwa uragwaje ukabura ingene uvyifatamo. Hanyuma rero ugaca wiyumvira ati kwanaka ndafise umugenzi nkuko nabacanzi iwawe sha mwaza ntereka nkumborenje kumuraba ko hari utuntu yompa ndabe ko nugaburira abana. Urumva ndakwizigiye kumenga hariho ubufasha uhabumfasha ariko nagera iwawe nawe nkaca asanga weho birarenze ivy'iwanje. Nayo mpamvu naciye ndirimba nti ntutinye nturire ntuhagarike umutima. Murakoze cyane tumva mufise impano yo kuremesha bihevye kuremesha bihebuye kuremesha babuze kuremesha abandi ibibazo bitandukanye. Ariko hari inyigisho zimaze igihe ziko ziravugangwa aho hanze gatoyi bavuga yuko indirimbo yose idashingiye ku ijambo ry'Imana canke itavuye muri Bible ko atari iyihimbaza Kristo. Hari icyo mwabivugako? Nibaza ko uri kurakora indirimbo ntushobora gukora indirimbo ngo urinde uyirangize ata jambo rivuga Imana cyukuremesha rijanye n'Imana canke Yesu nibyo ukunda. Murakoze cyane. Mwebwe none mu kwandika mwisunga iki? Twebwe mu kuzandika twisunga nko kuremesha abantu canke kuvuga ubutumwa. Murakoze cyane. Ndashaka kubasaba mu turirimbire gatoyi agace gatoyi kw'indirimbo y'Ibihe muziba mukoze cyane. Ibihe ikanda babwire mwebwe mwese munyumva ivy'iki gihe cacu yemwe turimo aho usanga abantu bagenda biganyira ugiye kudandaza agenda ararira nukora ku kazi ka misi yose nawe ibimworoheye. Murakoze cyane mama. Tuko tumva indirimbo yawe ngini imeze neza kandi indirimbo iryoshe. Reka nongaye nsabe kandi abakunzi ba Keje Media ko badukurikirana. Guys, iyi ndirimbo imeze neza. Uyu mama afise impano idasanzwe, n'umukozi w'Imana, vraiment arakeneye gushigikirwa. Indirimbo washaka kubisanga kuri YouTube yitwa Ibihe by Anezi Nizigama.
hakabaho n'iyindi ntutinye by Anezi Nizigama. Vraiment ni indirimbo ushobora gukora ku mutima wawe kuko ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ushobora kuba uri mu bihe bitoroshe, ariko uzumvirije ukumva usubiye kandi kurema, ukumva umutima wawe hasubiye kuza ituze. Rero ndagusaba kuzikurikirana, umugire commentaire, umugire share, umugire like kugira ngo ibikorwa vyiwe bishobore gutera bija imbere. Mama, turakunze kubona abigeme benshi iyo bakiri iwabo cyangwa bakiri inkumi barakorera Imana cyane n'ingufu nyinshi, ariko inyuma yo gukora ubukwe bakaja mu ngo tukaja tubona za mpano zabo ziriko zirazima canke ntibariko barakora nk'uko bahora bakora. Mwoshobora kutubwira nk'umwe mu bamama ivyo bintu vyoba biva kuki, kubera iki bimeze uko? Murakoze cyane. Subiye inyuma gato nigeze kubabwira ko uko nakuze hageze igihe nkamera nk'unyerera gato. Ni ukuvuga uko kunyerera ni kwabaye ukundi mu buryo bw'ukubaka kwanje. Ego. Byarashitse sinagira ubukwe nk'uko abandi babikora bivanye n'ivyariko biraca mu ico gihe muri iyo myaka twebwe twari tugezemo. Ego. Ariko ngeze mu rugo nsubiye inyuma gato ntarubaka, hari isengesho nari mfise. Hari isengesho nakunda gusenga Imana ndi mu rugo ndi jenyene nkavuga nti Imana ivyo ari byo byose je nzoja kubaka, ndakwinginze uzumpa umugabo atazombuza kugukorera. Ico rero ndacibuka naragisengeye cyane. Ego. Ndakivuza ubu nibaze ko n'umutware wanje nta nico yarazi, naragisenze ndavyibuka. Mama rero kugira ngo bikunde umuntu yagiye kubaka yahora aririmba akabivamwo canke intege zigahera, biravana n'urugo agiyemo. Arashobora kuja mu rugo ugasanga gukorera Imana ntibimworoheye bivanye n'ahabaye canke n'uwo babanye ntibavyumva kumwe. Rero muri ico gihe hari igihe usanga agize intege nke, canke naho ugasanga hariho usanga aririmba kubera ubutonye n'ikiryoha c'abandi bararirimba agaca bibamwo uko. Ni nayo mpamvu yashitse mu rugo bica bimunanira kubera nta cari mu mutima iwe. Ubundi kiri mu mutima ugerageza uburyo bwose ukagwana mpaka iryangabire yawe takare. Yego. Murakoze cyane. Mwatubwiye ati bivana no mutware mwubakanye cyangwa bikavana nuko yari impano yari muri we cyangwa yari muri wewe kitari kiryoha. Mbega nibiye bintu umwigeme w'umunyempano yo kwisunga kugira ngo bikunde ingabire yiwe ntizayigera izima? Icyambere gusenga Imana. Ko iyo uri umwigeme usenga Imana urategura kazoza kawe imbere mu gusenga Imana. Rero iyo wabisengeye nigiye kubaka urugo kubera ryasengesho wasenga kera ryo rikwitangira imbere. Rero bigaca bigushobokera ya mpano yawe ikakugumamwo kubera ryasengesho wasenga. Ni ngombwa rero nawe wowe ubwawe gukoresha akantu bita inguvu kugwanira icorico, kagwanira ikikurimwo kugira ngo ntigitakare. Ego ivyo vyose umuntu arashobora kubikora, ugasanga umugabo canke umutware arakubwiye ati ivyo bintu sinkeneye kubikora bihagarike. Nk'umunyempano kandi wumva ko bidudubiza muri wewe, wohitamwo iki? Ko bavuga ati ngo bwa mbere na mbere ilfo kubaha umutware canke abaganzi. Umugabo aciye akubwira ati hagarika, ariko kandi urumva ari impano, urumva ugomba gukorera Imana, urumva ugomba gushiramo inguvu nyinshi. Muri ico gihe ukora iki? Iyo dukorera si umuntu ufise ubushobozi bwose. Ni ukuvuga muri ico gihe iyo bibaye ni intambara mu zindi ugiye kurwana nazo. Ntushobora kumuhaririza kuko n'umutware wawe kandi arakuganza kandi ukagira musi y'amategeko yiwe. Rero muri ico gihe bibaye uko ntumuhaririza, uravyemera ukavuga ati ego. Mugabo hari ikindi kintu nawe ubuhawe gukora nk'umukenyezi nk'umuntu w'impano. Ni hahandi rero bica bisaba gufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo usengere ico kintu. Imana iki kintu ko kigenze uko ndabigenze gute, ko narinda vyumva nkore gute. Muri ico gihe rero uriko urasenga Imana
Imana iragucira inzira ntawuzi ngo nejo canke ni hirya yejo ugasanga uko usenga Imana niko Imana yorosha wa mutware wawe ikamworosha buhoro ejo ugasanga arabikwemereye ukabikora ukabibandanya. Ego murakoze cyane ati no gusenga Imana ikorosha umutima w'umutware ariko birashitse neza umutima w'umutware uranse koroha aranse kugondozwa canke ntibikunze ko ivyo bintu avyakira ntibikunze ko abikwemera kubera ko wewe ubwiwe yumva bitamurimwo atabishaka abibona nkaho umenga uba uriko urata umwanya woca ukora iki? Ni ukuvuga ibyo uri kuravuga turabibona kandi hari abo biba ko tuba tuzi muri uwo mwanya uko ariko arakujana ukabona ko yabikomeje nawe uca umwereka ibikorwa byo kumwubaha byo gukora utundi dukorwa ukamunezereza hazogira utibagiye gusenga Imana. Ni ukuvuga iyo ibyo bintu ubonye ko bikomeye cyane icyo ukora nta nduru nta majambo nta guharira ubyemera ariko ukabandanya usenga byari ibyo byose oya Imana ntiheranwa iraca inzira. Arakoze cyane ndiza ko ariko baradukurikirana ariko barumviriza izi mpanuro izi nyigisho muri ko muratanga kuko ibi ni ibintu bikunze kugaragaza mu miryango myinshi y'abanyempano ugasanga umugabo cyangwa umugore ariko arabera intambamyi mugenzi we ntashobore kumuha umwidegemvyo akorera Imana nk'uko yamye abikora. Ariko kandi hari n'abavuga ngo kubera iki umwigeme w'umunyempano canke umusore w'umunyempano ashobora kuja kwifatanya n'umuntu badasangiye impano batari mu kirere kimwe navyo ngo vyoba biri mu bituma umuntu adashobora kubandanya neza ingabire yiwe canke igikorwa ciwe c'Imana. Iyo bishitse umwe akaba afise impano ubundi atayifise mugabo bakaba babana biragoye ni hahandi ho guteramira nyene ukaba maso kuko urumva wewe urumva ikintu nawe ntacumva birakubera intambamye kandi birakugumira rero haje ikintu wahawe kiranagoye hari igihe wiyumanganya ukumva umenga uratuntuye kubera ca kintu kikurimwo uriko uragikora rero kubw'ivyo ni hahandi uca usanga umenga umukenyezi nimba ari umukenyezi umenga abayeho ntiyisanzuye mu rugo umenga nta nubwo byose biba biriko biragenda neza kubw'ico kintu yumva kimubereye intambamye ahashitse aca yumva umenga mu rugo biramugoye ariko iyo bishitse nyene ca wemera amategeko. Ego urakoze cyane reka namwe ndabagaruke ko mwatubwiye yuko vyashitse nimwubaka nimwagira ubukwe nk'uko bikwiriye kugenda mu buryo bwemewe cyangwa mu buryo bweranda warubatse murabana n'umugabo haragera igihe uratangura kandi kubandanya ya mirimo mbega nk'iyo bishika nubwo wasenga ngo Imana ngo izoguhe umugabo atakubuza gukorera Imana iyo bishika umutware wawe akakubera intambamyi anezi tuzi uno munsi nk'umuririmbyi mpimbaza-Mana ntitumumenye wari kuvyitwaramwo gute wari kubigenza gute? Ni ukuvuga jewe ncubaka sinari nzi ko nzogera muri iki gihe ndimwo oya ntabyo nari nzi ko ndirimba mu rusengero bikarangiriraho ariko ibi byo gushira ku mugaragaro byaje mu nyuma kandi Imana ishimwe kuko hagiye iyo utsitaye ugatsitara hanyuma ucumenya ati hajya hano narahatsitariye naco gituma rero kenshi birakunda kugora bigeme benshi iyo bishitse akagenda mu buryo budakwiye umenga arigunze ukamenga yamenje oya birashoboka umuntu agatsitara akagwa ariko kuvyuka ni vyiza rero je bimaze gushika nkaca mu nzira bavyita no gucikira. Ego gucikira byarashitse kandi byabaye ibintu bikomeye cyane muri ico gihe urumva nawe umukobwa w'umukozi w'Imana papa barakijijwe mama barakijijwe nukuri byari ibintu bibabaje ariko maze gushika mu rugo naravuze ati ibi bintu naho byabaye nkacikira oya sinshobora kugumiyo ndibyukiranya ndasubira mu ngoro y'Imana ndihana neza ndihana
abakozi b'Imana baransengera basi hanyuma haragera igihe nakigwa ndasubira mu mirimo yanje. Kandi Imana irasubira iranyugururira ya mpano yanje yo kuronka indirimbo irongera iragaruka. ego Rero iyo uguye si ngombwa ngo ucuge umuryamye nanatubyuke. ego Ego. murakoze cyane turumva warabyitwayemwo neza kugira ngo bikunde igikorwa cyawe kibandanye, ariko kandi turagomba kumenya ico gihe watsitara ugacikira mu muryango bavyakiriye gute nk'uko wari mu muryango w'abantu bakijijwe? Byarabagoye cyane no mu rusengero byarabagoye cyane, abapasiteri bari bandongoye byarabagoye kwakira. Ariko muri ico gihe byari biva anya baravuga ngo nta kabura imvu. Kugira binshikire si ukuvuga ngo nabikoze nari ndabishaka, oya ahubwo nabonye umenga bahava bibubu ukundi nje kuwo ntari nkeneye. Kuko hariho uwundi ariko amenga yokoresha ingufu zo kunyiba hakiri kare. Niyo mpamvu vyaciye biba ivyo. Rero imigambi twari dufise turayicacura duca bigufi. bisigura yuko hari wundi muntu ariko arakoresha inguvu mucamukoresha umwanya n'umutware wawe. Okay, barakoze cyane. Tumva ko ntibategereza kuvyakira neza kuko urumva ko wari umukobwa w'ishengero, wari umwana w'ishengero, umwana w'umubwi pastor, umwana w'umwarimu w'umukozi w'Imana, plus muri Pentecote. Pentecote irazwi nk'urushengero rugoye cyane. Ico kintu abavyeyi bobo ntibabateramuye kugira bava ngo baca babasohora. Ukuvuga iyo umwana akosheje ukuvuga ngo umuvyeyi yoca hanwa. Erega umwana arashobora gukora ibintu umuvyeyi atabimenye. Barabitahuye baramenya ati vy'ukuri uyu mwana ibintu vyabaye n'ukuntu yari yitwara mu ishengero biraboneka ko ari ikintu camufashe kimwe na kimwe, kuko hajya ushobora kugwa mu kintu bakavuga ati urya muntu niko yari asanzwe ameze. N'igihe ugwa mu kintu bakavuga ati ibyo ari byo byose yatsitaye pe, bari tumuzi ari umuntu ameze neza. Rero uko bari banzi nuko bari bazi abavyeyi banje barabonye ati ibyo ari byo byose urya mwana ni kibazo yagize yagiturumbuka. Rero abavyeyi oya ntabwo babataramuye, barabitahuye barabareka, natwe duca turigarura turagaruka. N'umutware wawe yari mu Pentecote nyene? Yego. Okay, hama wa wundi nawe yagomba gukoresha inguvu amaze kumva ko wamaze gucikira abandi bamaze kugutwara, byagenze gute? Urumva nyene iyo wateguye imigambi gapfa sinzi ukuntu yavyakiriye, ariko nibaza ko yababaye. Ariko rero integuro y'Imana bari y'Imana nyene, sinovuga nti siwe Imana yari yanteguriye. Impamvu uwovuga yuko atariwe ni kubera yuko nako ni kubera hariho ubundi buzima uri kurabona uri kurabamwo muri kino gihe uvuga ati iyo mpusha nari kuba ngo muri ico gihe no kuvuga iyo biba ari w'Imana yateguye. Uya ntivyari kumunanira ko yontwara, oya kuko hari hafi na hafi. Yego. Vyari kumunanira ariko kubera atari byo. Byaranse. Murakoze cyane, reka dusubire mu muziki wacu rero. Anizi mufise irihe yerekwa muri bino bikorwa mu kiringo cy'umwaka umwaka umwe uheze muri ko murakora indirimbo zanyu ku giti cyanyu? No kuvuga ubu cyo turiko turagerageza gukora naho ubona vyatevye gushira ku izindi sinicaye. Ndafise ama audio menshi maze gushira ku rutonde, umwanya n'umwanya Imana ingiriye neza turashobora kuyashirako. No kuvuga ico muri twebwe canke muri jewe ico numva, nubwo hari abandi benshi bariko barabikora benshi kandi babikora neza kunandusha, ariko ico mpiganirwa ni ukuvuga ubutumwa nkavuga ikindimwo n'icyo numvise nkagisangiza abandi, kugira ngo icyo numvise uwundi acumve nkumbure ntihabura icyo mufasha. Murakoze cyane. Bisigura yuko muri ko mukorera Imana ataniyindi nyungu nimwe mwifuza inyuma yo gusohora uburyo bwinshi muja muri studio mugenda gukora amaclip meza? Tukiri muri ubu buzima umuntu arakenera ibintu byinshi urabizi, nko gukora amavideo amashusho biratwara uburyo n'ukuri biratwara uburyo. Ariko
umuntu aragerageza uko bishoboka kose, hanyuma ibisigaye Imana niyo ifise ingene yobigenza. Irafise inzira yocishamwo kugira ngo nimba ibona ko yorungika abanshigikira zirashoboye kubikora. Mbega none biroroshe ko umuririmbyi wo muri Pentecote ashobora kuririmba ku giti ciwe, mbega ishengero riravyakira neza, rirabashigikira, rirabereka ko nyene ari vyiza? Nta kibazo na kimwe. Neza. Wow, ni vyiza gose. Hariho abavuga yuko muri Pentecote ari urushengero rugoye rudatanga umwidegemvyo ku munyempano, turumva ko atari vyo. Yaje ko no bivuga sinzi umuntu afise ukuntu abitahora, ariko uko je ndabitahora mbona atabigoye birimo. Ego, murakoze cyane. Twitege ryari iyindi ndirimbo? Ndiko ndagerageza, ubu nahejeje gukora audio, ndiko ndagerageza mu mezi atari makeya ndashobora kuyironka. Ego, wow. Tukatugindana igishika twiza ko ari indirimbo izoba yuzuye ubushobozi. Ni indirimbo ikangurira abantu gusenga Imana. Wow. None mwavuze ko mukeneye ababashigikira, bisigura ko mudafise umuntu mwabashigikira muri bino bikorwa vyanyu, kumenga bisaba uburyo bwinshi, bitwara amafaranga menshi? Mu ncamake je sindaronka umuntu ashigikira, ni ukuvuga uburyo nkoresha umutwara arabimfashamwo, canke nk'umugenzi nyene akavuga ati reka ndaguterere kugira ngo ushobore gukora. Ego. None urifuza uwo gushigikira canke uwo gushigikira yoca mu buhe buryo, kubenga no gushigikira umuntu akuze, umuntu nkamwe biba bigoye? Bamenyereye gushigikira inkumi n'imisore ko bobo aribo baba bashoboye gukontrola kujana hariya nina, mugabo mwebwe mungana uko mufise urugo umenga biba bigoye? Mbere y'Imana nta kintu kigoye kirimo. Oya, ikoresha umuntu kw'ibigombye wenyene. Ego. Nawe noza mbona ushizeko ibifaranga nkaca nikorera. Imana ivyumve nkuko Imana ibikore nako, Imana ibikore nkuko bivuze. Wow. None nta gikorwa muriko muhategura nka Anezi Nizigama, amaconcert, ibiteramo, ibikorane, kugira ngo umunsi n'umunsi tuze kubashigikira? Bijanye n'amaconcert ico kibanza ntituragishikako, ariko ngira ngo turizera uko buzoja ari byo byose, ngira hari ikintu kizohinduka. Ego, murakoze cyane. Reka tuvyitege kandi turiza ko bizoba ari ibihe vyiza, ibihe vyo mugisha, ibihe vyo munezero. Turangiza ikiganiro nagomba nsubire kandi ndababaze kuri iki kintu. Turakunze kubona aba mama benshi b'abakirisu canke abakijijwe canke bafise impano zitandukanye, ari ikintu gikunze kubagora kujera, ugasanga biragoye ko ujera success hamwe n'urugo rwawe, ugaca utangura kubona yuko uri kuratera imbere, bikakugora kubaha canke guca bugufi imbere y'umutware wawe. Ivyo bintu mwobivuga kwiki? Aho bimaze kugukora nkuko ko wubaha umutware wawe, urumva uba watewe. Ni ukuvuga na vya bintu wari kurakora umaze uri kuratanga ibintu byamaze guta agaciro. Ubundi kugira ngo uririmbe bisaba uririmbe mbega icyo ndiko ndaririmba, ndiko ndababwira iki, jewe nanje muri jewe kimbwira iki. Ni ukuvuga iyo umaze kumenya icyo kikubwira, uja kugabura, ni nka kuja mu gikoni watetse ibyo kurya, none nimba watetse ibyo kurya ukumva birarura, we ntushobora kubirya, wobihereza abandi. Ni ukuvuga no kuririmba zirabanza zikagufasha wowe ubwawe, ukaraba ukikontorora, mbe ndiko ndagenda gutejeho. Rero bishitse ugacumera nk'uko, ugaca utangura gusuzugura umutware wawe, uba wavangiwe. Nivyo wowe uriko urakora, urumva nta buryohe bwaba bigifise. Ati kuba bikora babihebe canke bigende gute? Ni ukuvuga ku bantu bamaze gutera imbere muri ubwo buryo, ugaca babona umenga umutware wabo nta jambo afise. Oya, no kurida baba baturengereye,
novuga n'igikorwa waba bagicafuje agaciro umutware wawe kuko byose niho byavuye. Ego nihe hantu muzoshika mukabona ko mwashitse ku ntumbero yanyu canke mwashitse? Mu ncamake mu byifuzo by'umwana w'umuntu umuntu ntiyigera abona ko yakwije ikintu, aguma abura nka twebwe urumva niho tugitangura, nta naho turigeza, nta naho turacari hasi cyane, ariko mu byo twifuza Imana idushigikiye ashobora kudukuza. Wow, murakoze cyane. Dusozera nuhe muririmbyi wo ngaha mu gihugu cy'u Burundi uhora wisunga canke aguhimbara kunezera? Umuririmbyi nkunda hano cyane mu Burundi wacu ni umuririmbyi bita Kamikazi Sandrine. Ndamukunda cyane, indirimbo aririmba canke impamba y'umunsi, iyo ndose akanya ndabikurikirana cyane nkumviriza ibyo ariko aravuga, nkumva ko ariko arasunikira abantu kwitaho no kwigirwa imbere mu buryo bwo gusenga Imana. Umuririmbyi ndamukunda cyane. Akajambo kamwe kuri we ko vyoshika kino kiganiro kamushikira? Sandrine Kamikazi ndagukunda cyane ubyo cyane kuba afise nimero yanje kenshi nama namupostinze. Tuwumva mukunda vyo kuri. Bisigura yuko afise icyo atekeye muri we kigufasha. Wow, murakoze cyane mama, reka tubashimire gose. Mwakoze cyane. Mwakoze kudutora iteka muri Akeje Media, mwakoze kutuyagira kuko umuntu ayinza kuyagira ivyiwe akaguha akanya kiwe akareka iyindi mirimo nuko aba yaguhaye agaciro. Byukuri mwumve ko Akeje Media tubashimiye vyimva mutima. Natwe turabashimiye cyane. Reka wanda basabe akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Akeje Media bariko baradukurikirana. Akajambo novuga Akeje Media nukuri ndabashimiye cyane, ni ryambere nkora ikiganiro nk'iki hano, ryambere. Hanyuma rero kuba mwanyiyumviriye ko nibaza ko mwakoreshejwe n'Imana, sikamenyere nta nuko twari tumenyeranye, ariko ndabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Woshobora kubabwira imbuga ukoresha kugira ngo wa muntu yafashijwe canke yo kwifuza kubakurikirana canke kubashigikira amenye uko ashobora kubaronka byoroshe? No kuvuga aho ndiko ndakorera ibikorwa ya YouTube yanje, ibihe by Anezi Nizigama. Bisigura ko izina ukoresha kuri YouTube channel ni Anezi Nizigama. Wow, urakoze cyane. Hama kuwo kwifuza kubayagisha canke kubagendera yo bigenza gute, yo cahe? Ngira no bahaka nimero kanje nimba. Hari nabo kwifuza kugutumira mu bikorane byabo ugende ubahezagire. Nizere ko no mu yandi madini wogenda kubahezagire canke ne muri Pantecote gusa? Bivanye n'ukuntu uruhusha tururonse. Nibaza ko atakibazo. Hanyuma nimero yanje ni 69 amajana 44 amajana 84. Izo nimero mushobora kundonka. Ubasubiriramwo 69 amajana 44 amajana 84. Wow, murakoze cyane. Ndiza yuko bavyumvise, abo kwifuza gushigikira, abo kwifuza kukuvugisha, abo kwifuza kubagendera, abo kwifuza kuba supportinga kuri YouTube channel bavyumvise, bumvise ko vyogenda. Rero mugire umugisha. Amen. Reka nyashimira abakunzi ba Akeje Media bariko baradukurikirana, mwakoze kuduhitamo, mwakoze kuduha agaciro, mwakoze kudukurikirana. Ndiza ko mwagize ibihe byiza. Yari umutumire wacu Anezi Nizigama mu kiganiro Burundi Gospel Star Search na jewe Keza Fleur Kinyandre. Naho butaha, ciao bye. Burundi Gospel Star Search kumina Akeje Media.